Tubaramutse bakunzi ba Inkerebutsi TV twizere ko muri amahoro meze neza natubwo turi amahoro ego nkuko mutubona ngaha ndi kumwe n'umunarugo canke umukenyezi ari mu gahinda kadasanzwe yashimye kutwegera kugira dushoboye kumufasha gutangaza umwana wiwe yashoboye kuzimira turakuramukije mama Amahoro mwaramutse neza. bakwitanga iki Dusaba Imana Rehukati. Irehukati dusanzwe bakubaha Mutumba komine n'intara Umutima ni Rushiha, intara ya Cibitoke, komine Mabayi. umusanzu ba ntara ya Cibitoke komine Mabayi ku mutumba wa Rushiha mwariko mutubwira yuko hariho umwana yazimiye mwotubwira amazina y'uwo mwana Ego. Yitwa Ninahazimana Anita. Ninahazimana Anita yazimiye ryari Yazimiye ku itariki 17 mu kwezi kwa kabiri. Uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Anita yazimiye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 none mwaratangajije cyane Ego twaratangajije no kurondera baradufashije kurondera Bujumbura upeje waho biranga. yazimiriye majahe Yazimiriye muri Buterere ya mbere kwibarabara rya mbere nomero 21. Mbega yarasanzwe abi Bujumbura nyene cyane Oya yarasanzwe abino ryari ryo rya mbere ajayo. yaramaze imisi ngana gute Yarafunze yindwi imwe. mu ndumwe bace bakubwira yuko umwana yazimiye rero mu ndumwe umwana yaramaze kuzimira mwararondeje muravuze ko mwagiye kubaho peji barondera barabura bababwiye kugira azimire byagenze gute Kugira azimire ngo yabyutse yoza amasahani nkuko byari bisanzwe bigezeho ngo hacaza abana babiri b'abakobwa ngo baca bamukura ku rupangu baca baramutwara. abana b'abakobwa nta numwegeze bamenya Harimo umwe bafashe ngo bamujana ngo mu gasho bamushize mu gasho ngo acarisarisha baca baramurekura. umwe ntigeze yemera yuko uwo mwana bamujanye Oya ntavyo yemeye. mbega yari yagiye he aho hantu Bujumbura amaze indu yose hari kwande Hari kwa Petero nitanga. nitanga Petrone muracu umusanzu umupfana Ni nk'umusengezana wanje. no mu muryango niwe yari yagusabye tundikira uwo mwana kugira koresa yarasanzwe umukorera iki Yarasanzwe amwogereza amasahani nyene kuko nta mwana yarabwagire yarafise indikuze. Anita asanzwe afise imyaka ingahe 14. imyaka 14 yarasanzwe yiga Yarasanzwe yiga ariko hariho umwaka wari waheze yavuye mu ishuri. kubera ko yari yahevye ishuri Ntago nzi imvo. nk'umuvyeyi umwana w'imyaka 14 ureka kumenya imvo gute Nukuri nta mvo nomenya kuko naranamujanye no kwishuri ndamukubitisha kwa mwarimu vraiment atasubire kwishuri yaravyase. usaba iki Jesa bakubofasha nyene bakandabira nyene bakafasha kurondera kwigira uwo mwana azoboneke. bakunzi ba Inkerebutsi TV muko muradukurikirana na cane cane begereye mu gisagara ca Bujumbura mu Butere ku barabara rya mbere nkuko yabitubwiye ko ariho yarasanzwe waba mu mufasha kuraba uyu mwana nkuko muriko muramubona ku ifoto yiwe murabona ko ari umwana akiri muto bashobora kumudufasha kurangisha mukarondeza mbega nko mu gihe ho bahagize uwo mubona iyo telefone ko yahe nimero kugira mushobore kuja kuraba ko umwana ari wiwanyu 67 15 23 63. izo nimero nizi wawe canke nizundi muntu Nizamuga bwacu. mwavuze yuko mwituye aba opeji hariya mu Buterere barabafasha kurangisha muga mwatubwiye igihe umwana yazimiriye amezi 3 ararangiye nta yindi nkuru nshasha muri gira musura kumva Oya ntayo. nta kanyangenda muri gira mumva ati umwana yoba yagiye gukora za Gitega canke mu zindi ntara Oya ntayo turumva. reka tugushime cyane ku mwanya nawe washoboye kuza ukemera ko dushobora kuvugana ku Inkerebutsi TV Ariko murakoze. Nambwe mwadukurikiranye nkuko twagumye tubasaba mudufashe kurondeza uwo mwana asanzwe avuka ku mutumba wa Rushiha komine Mabayi intara ya Cibitoke uwo muronka batanze izi nimero na murashaka kuzitelefonako hanyuma muwamufashije uyu muryango uri mu gahinda kugira bashobore kwizera ku mwana wabo yoba kiriho agihumeka uwo ariko aramukoresha wese mu rupango bariko akora mu rwo rwose ni kumenyesha gusa ku mwana akiriho na harika akorera ibisigaye akabandanya mukorera murakoze bye bye